wari umaze kumusaba kangahe hama akakubwira ati kabisa ntibishoboka kuko urumva waravyipfuza kameme nibaza ko wabimubwira vraiment naravyifuza gose n'abantu bakuze birabagora kuvuga kubera ko nawe yagira isoni nanje kubera ko nikinga mu gakiza bigaca yes I want to nkuko rero mwamaze kwibona iracari yambonesha kuri yanyu ni Sunny TV aho tuba turiko tubaganirira ibinabiriye kugira ngo mugende mumenya ibiba biriko birakoreka ariko kandi rimwe na rimwe turahacisha n'inyigisho kugira ngo nimba rugwaruka nimba ari abubatse nimba abakuze nimba ari abana bashobore kuba bama bari mu murongo mwiza nico catumye dushiraho inombenesha kure kugira ngo ibe iya twese ibe iya bose nuko uno munsi rero turi kumwe no gwaruka turi kumwe no mujene nibaza yuko abatari bake musanzwe mumenyere cyane nga mu gisagara ca Gitega ariko kubatamumenyereye kuko turazi ko muturaba muri henshi kandi kwisi yose muraca mumumenya kuko agiye vuba kuca atwidondora reka ndakubwire uko wewe uriko uradukurikira muri kano kanya birashoboka ukaba utaragira subscribe ariko waracerewe kuko hano tubacisha ibiganiro vyinshi cyane kandi bimeze neza cyane nibaza ko ukeneye mu buzima bwa misi yose kandi tuzi neza ko wama ukeneye kumenya ibiba biriko biraba hirya no hino kwisi ariko cyane mu gihugu cyacu Burundi reka ndakwibutse ko Jenny Hit Promoter ariko inyuma ya kamera hari N Pro warumumenyereye ari kuri microphone ariko uno munsi ari inyuma ya kamera urumva ko ari ibintu bimeze neza cyane kwa kundi y'amakuru muti kuri micro niko agiye no gukora mu kuguhereza amasanamu asukuye amasanamu ameze neza cyane turi kubona na Clover tuguhaye ikaze ego murakoze cyane kuduha kaze na karibu kuri nombonesha kure yacu yanyu Sunny TV Clover umeze neza je no kwindashima Imana cyane n'ukuri ego ndashima Imana cyane ego umuntu avuze Clovis kugira ngo bace bamumenya neza nk'umuntu yaba ari karadukurikira atakuzi ayo kumenya gute kumenyera kuki byo genda gute donc shaka utanga umwidondoro mwiza nyende kugira ngo hamwe no wozi Gitega ari ryambere hashize avuga ati nkeneye Clovis yameze kuwana kwa bakaca batera baguta kuko ba Clovis ni benshi kameme ego ico kibazo ni ciza cyane hanyuma izina ryanje ni Clovis ngenda kuriyo ngenda kuriyo sinoja kuri sigura nabura vyumva nyene ni ngenda ku Mana yego hanyuma nkaba ndi umujene akijijwe nsengera muri Eglise Eharu mu majambo yose ni Eglise Hosanna des Amis de la Lumière ego tukaba dukorera ngaho Gitega neza na neza Isonga kwibarabara ni Eglise iri kwibarabara ego uhashitse ukavuga ati nyereka kuri Hosanna baca batera bahakwereka nibaze ko mwamaze kuvyumva rero turi kumwe n'umuvuga butumwa turi kumwe n'umukozi w'Imana ugwaruka nibaze ko mwumva yuko ibintu tugiye gukora uno munsi birimwo Imana kameme aha atugiye kuganira kuri sije yaduteguriye ariko se urutaburo niniya byase byateguye araje no kuri Google nibaza kugira ngo ashobore kubahereza ibintu bimeze neza cyane tugiye kuganira ku kintu rero citwa copinage copinage rero ni ikintu atari bake muzi abandi bakacitiranya bakagirane agiye kuduha umuco kuri ico kintu citwa copinage Clovis umuntu ayivuze nk'abadasanzwe bumva ururimi rw'igifaransa aca yumvika mbo hanyuma kugira ngo dutangure kuvugana kuri ico kiganiro cy'uno munsi nkuko nsanzwe nkunda Imana kandi ndakunda cyane ikintu bitwisengesho birashoboka yuko ariho abari ko baradukurikirana ubunyene canke bazokurikirana inyuma y'ikiganiro nibaze yuko twabanza gusenga Imana kugira ngo idutahuze kubera ko nanje nabitahuje biciye mu buryo bw'isengesho turashaka gusenga nubwo wowe umunota umwe canke iminota ibiri tugasenga kugira ngo dutangure ikiganiro Mana mwicu turagushimiye kugira neza kwawe uri Imana wisakaye ubwiza n'icubahiro turagushimiye kugira neza kwawe Mana ndasenga Mana kubwa buri muntu wese ariko aradukurikirana yaba ari mu gihugu cyacu cy'u Burundi hagati na hagati mu ntara yacu ya Gitega hagati na hagati y'u Burundi canke kwisi yose Mana tugiye kuganira ijambo ryawe mwamenye n'icubahiro ko ijambo ryawe rivuga mu gitabo ca Yohana igice c'8 umurongo wa 32 havuga ngo kandi muzomenya ukuri ngo kandi uko niko
kuzobaha kwidegemvya. Ma turagomba ngo nyene icubahiro ukukuri wampishuriye uguhishurira abandi kugira ngo dushobore kwidegemvya, kugira ngo ugwaruka dushobore kwidegemvya, kugira ngo ingo dushobore kwidegemvya. Mana nyene icuba uno munsi n'igihe Satani ariko arakora hirya no hino, ariko turagomba ngo utwihishurire uno mwanya tugiye kuganira mutoyi. Mana utwihishurire uzobukoze, uduhe kumenya uko kuri, kandi uko kuri aba ariko kuza kuduha kwidegemvya. Ni muri rya zina Yesu Kristo, amen. Amen. Yes sir. Ariko na ni pro yari yatangiye kwinjira mu Ego. Pastor rero copinage nico kintu twagomba tuganire ko umuntu avuze copinage kugira ngo twaze dusigurire ijambo hama twinjire muri detail. Umuntu avuze copinage yo kumvira. Mbo hama copinage ku bantu batumva nk'igifaransa canke abantu byatugoye kuja kwishuri. Copinage mvuze copinage novuga n'urukundo rw'uruhendo. N'urukundo rw'uruhendo rwo kubeshanya. Ego. Rero iyo ndiko cyo gisigura copinage. Copinage ego kubera ko ni imvugo imenyerewe. Ni imvugo imenyerewe buri muntu n'umuntu atize uvuze ati ujye mwana ari muri copinage canke ujye muntu ari muri copinage acamva ati vraiment ari mu rukundo rw'uruhendo. Gusa nuko tutabitahura nkuko twako turasenga tuvuga mu gitabo ca Yohana igice c'8:32 yari Yesu ariko arabwira bajya abayuda bari bamwizeye ababwira ngo kandi muzomenya ukuri ngo kandi uko kuri niko kuzobaha kwidegemvya. Nanje ndiko ndavuga ivya copinage nuko nabiciyemwo. Rero ndabizi ni mpamvu mvuga ati nkuri karasigura ndavuga ati ni urukundo rw'uruhendo. Ese urukundo rw'ukuri. Turaza kuvugana ku nkundo zitatu ariko hanini ya turavuga kuri copinage kuko mu izo nkundo zitatu tuza gusanga inkundo mwizo nkundo zitatu ugo urukundo rutarigo urukundo atarugo Kristo dushakira niyo copinage. Ego. Ugwa mbere ni copinage mwagumvise. Ugwa kabiri ndavuga ni urukundo Kristo aduhamagara twese gukundana, kandi urwo rukundo nigo ruza kudushikana ku ntego Imana idushakira kuko hariho kuko ukivuka wewe ndabone ko wambaye intoze n'impeta Alliance ai kabisa umuti warakoretse. Sindayambara bariko baranda barabibona. Sindayambara rero hariho urukundo twega Imana yaturemeye twese abantu b'Imana turakundana kiretse gusa iyo Satani atuvangiye. Rero hakaba ugo rukundo Imana riduhamagarira nigo ruza kudushikana ku ntego y'Imana ariko gwagushikanye kuri Alliance. Urukundo rugira gatatu? Ugo rukundo rugira gatatu niyo copinage tuza kuvugana. Yes. Ego kubisanzwe rongira ngo mwavyumvise. Reka kumbure duhagarare kuri copinage nkuko ari sujet y'uno munsi twashatse kuvuga ko cane. Nibaze ko tubava injira mu bintu vya Alliance ntavyazi ahubwo naye ndoca nkora umuti. Copinage yarayiciyemwo peut-être ko ashobora no kuba yasomye ibitabo bitari bike aramenya icarico ingaruka mbi ziri muri yo niki kwa. Nibaza ko ari byo tugiye kuganira ko uno munsi Krova hama duga kwija. Mbo hanyuma n'ukuri ndabashimiye cyane. Imbere yuko ntangura kuvuga nagomba mbanze nkebure cyane abari mu runganwe rw'iwanje kubera ko nasanze ari ikintu gikomeye cyane kuba mu rukundo rw'uruhendo. Iyo mvuze urukundo rw'uruhendo ni ibintu biba biriko birashika mu gihe atari cavyo. Amakrova naguciriyemwo tuzokoresha iminota 15. Umva rero ugerageze turase ku ntego kame biguma bihiragira ariko reka tisabimana irazira bipunguza. Bo hanyuma rero muri ugo rukundo rw'uruhendo ndavuga nihere kuri jewe kubera ko navyibonye ko nabonye benshi kandi naje navyibonye ko nabonye bijana mu manga. Just ari ivyo ntari bwashikemwo mugabo vyarantwaye umwanya kugira ngo ushobore kubivamwo nuko Yesu ari we yangiriye ubuntu. Yesu ni we yangiriye ubuntu hanyuma ndabivamwo. Mbo iyo rero ndiko navuga rero copinage ndavugana cyane cyane ku bajene. Reka tufate ku bajene ko naje ndaracyari umujene. Jewe bishoboka yuko nuwo twakundanya ashobora kuba ari karankurikirana. Yes arashaka kuba ari karankurikirana kandi bikamutangaza kuko kugira ngo ndabivemwo sinateye ndamo Bressan afite ndabimubwira ati ndabivuyemwo ariko maze guhura na Yesu nabisokotsemwo buke hanyuma imyitwarire yanje niyo yagiye kubona niyo yagiye kumwereka yuko Clovis batakiri kumwe. Mbo jewe hanyuma narabayeho ubuzima bwo vuga ati reka ndondera umukunzi. Hanyuma ndamurondera ariko nticyari gihe kiwanje.
kuko copinage ni urukundo benshi bagomba kwitiranya na fiancare atari fiancare kuko ntihoshaka kuvuga ngo ni fiancare uvuge ngo ni fiancare deja nawe muhira baracakugurira ipantaro ikirato kwishuri nka minervare ibiki nanje rero ndibuka yuko nagiye muri copinage nkiri kwishuri nsaba papati impa amafaranga ya minervare impa iki urumva vyose ndabagoza vyose rero ugacu usanga uri mu yandi majambo muri ko murabeshanya kumena avuga ngo ni urukundo rw'uruhendo jewe ndibuka yuko uwo mukobwa ntashoboye kuvuga kubw'impamvu z'akazi ari kuva impamvu z'ubuzima bwiwe ko umuntu aba afite ubuzima buri privé si ngombwa ngo mungu bivuge atashimye kuza nka badushingira intaye nkuko babishimye ariko entre tatubwire uri muri iyo copinage ibintu bibi wahuriyemwo ubwira nk'urundi rwaruko ruko rudukurikira ni nk'ibi mbo je nk'ico novuga nabonye muri copinage icambere na mbere ivyifuzo vya mbere uri muri copinage vraiment no gusambana bo juste je ndashima Imana sinari bwagere kuri etape yo gusambana nukuri n'Imana iri hejuru irabizi siri bwashike kuri etape yo gusambana ariko intego vraiment naravyifuza gose kuko warumaze kumusaba kangahe hama akakubwira ati kabisa ntibishoboka kuko urumva waravyifuza kameme nibaza kuba bimubwira mbo ikintu cya mbere ngo bakubwira sisi nuko bigiragoye kuvuga urabizi n'abantu bakuze birabagora kuvuga bo twarakoresha ibintu bitwa amakete nkajana ikete urumva muri iyo kete nkandika mutuntu nkagerageza ati nukuri raba ugaragaze ukungene unkunda rabo urumva nyene nkagira systeme ucuzibona nyene za systeme z'abashene nawe akaca kubaza ati ndabigaragaze gute niko bakunda kubaza ubivuze nyene umengo twe turi kumwe umenga ahubwo wari umurimo yashanga ati none ndabigaragaze gute nawe kaca umwishura nanje kubera ko ninakuriye mu ishengero nitwa umuporoti bikangura kuvuga ati impa ibijya nawe ubibona ego bikangura kududurira ko ariko akabona juste akabona yuko ari byo ndiko ndasaba mugabo ntibishobore gukunda kubera ko nawe yagira isoni nanje kubera ko nikinga mu gakiza bigaca bingora arengiye nkebura n'abantu bari muri copinage biyita ngo nabakizwa nukwambika ibara Yesu muba mwarakiriye jewe ivyo nabikora sinari bwakira umwami Yesu ariko maze kwakira umwami Yesu iyo copinage narayisohotsemo rero vyarangora cyane kungene nshobora kugira iki nshobora kududurirako ariko iyo njyamye kenshi umwanya no munsi mfata ndiko ndamedita ku Imana imvuga ko canke ndi imbere z'Imana ndiko ndasenga Kristo Yesu uwo mwanya ndibuka yuko nawufata ndiko ndimvira bacha uno munsi twaganiriye gute twatashe tugezehe nkaca ndara ndiyumvira utujambo dusosa nzomubwira ejo bukeye rero amfete umwanya rero usanga uri kurata muri copinage numwanya utazongera kugaruka uno munsi ndaregreta umwanya nataye muri copinage kubera ko ndyamye niyumvira uwo mukunzi wanje kandi si umugore wanje kuko uri kurasoma Bibiliya urabona hajya mu gitabo cy'Abikorinto ba mbere igice cya 6 umurongo w'12 niho avuga ngo vyose ndavyemererwa ariko si vyose bigirira iki bingirira akamaro ubandanije usoma urabona ngo imibiri yacu n'insengero za Kristo ngo rero imibiri yacu imaze kuba insengero za Kristo umva amfete vyifuzo nariko ndipfuza kuko naripfuza d'abord caresse narimva ko kumukora ko ari wo munezero wanje kuryamana nawe ari wo munezero wanje rero naciye nsanga maze gukizwa nari nihenze cyane kuko nagira mfate urugingo rwa Kristo ndaruteranye n'umusambanyikazi rero uri kurasoma Bibiliya niyi bikwereka neza ucona ngo none ngo ntore ingingo za Kristo ndazihindure iz'umusambanyikazi rero no munsi ndagomba kwimatanya na Yesu cyane kubera ko maze kwimatanya na Yesu byose birarangira rero ntataye intumbero niyumvira cyane ukungene nzomuronka nzomufata tukaryamana nkamukaresa nka amatire lange ibintu bipfuye nabi nyene ucubibona nyene yo afite n'ubuzima bubabaje rero ndiko ndakebura n'abantu bashaka gukora dukurikirana bari mu rushengero mu makorari kuko nanje nari muri korare naravuze ivyuma ariko nari umupagani ivyo vyagushikiye ufise imyaka ingahe ngerageje kwiyumvira nibutse
ndibuka yuko nari ngira simbire mu mwaka w'indwi ndiko ndarangiza umwaka wa gatandatu kuko uwo mukobwa yaransize agiye mu w'indwi nari ndubuye mu wa gatandatu urumva twe twavanye muri 5e urana yuko aha mu gisagara uwo ni capitale politique usanga abana baho dushushe gose usanga dushushe yego rero twaratanguye mu wa gatanu turaduga twandikiranira dukete mu wa gatandatu rero ansize umukobwa cyaratangura arakura nanje cyandagira iki cyankura na Yesu ego cyankura na Yesu ikintu nyamukuru cagukuye muri ivyo bintu uwo tubwira kavuga ati ndiyibuka ijyambere shaka kubivamwo hari habaye iki bo ikintu cyambere mbanje gushimira Imana cyane kuko kugira ngo ndabivemwo nta buhinga nagize ndibuka yuko nari nagiye ahantu muri conference ahantu hanyuma jewe ndi umwana w'umupasteri ndi umwana w'umupasteri nakuze mbona papa asoma Bibiliya tugira ati gusenga ako nanje sinabitahura ariko maze guhura na Yesu ego maze guhura na Yesu narahindutse rero ukungene nabivuyemwo ndibuka yuko nari ahantu muri conference hanyuma umukozi w'Imana avuga ati nubwo woba warakuriye mu ishengero canke warakuzwe umuhiri wanyu mukora ibikorwa vy'Imana ati ivyo sivyo bigutuma wakira umwami Yesu hanyuma nanje candakira umwami Yesu maze kwakira umwami Yesu ivyo bintu vyose bitari vyiza vyagiye bimvamwo niyo kopi naje cansanga yose yamvuyemwo yose rero umaze kwakira umwami Yesu mu yandi majambo wakira umwami Yesu akumara inyota y'ivyisi ego yes ndibaza ko muri ko muravyumva ariko kumbure ase vyinshi cyane yotubwira kandi kisi kiganiro ca mbere murambabarira iki ni kiganiro ca mbere mugase cyo kibaye canyuma tuzokorana ibiganiro vyinshi afise vyinshi cyane azotubwira ariko entre ta Clovis akajambo twosozera kuno munsi wotekera urwaruko ruko dukurikira naka bo jewe ikintu no sozera mbwira urwaruka ko radukurikirana canke nabandi atarugwaruka abapapa canke abamama bariko barasimba ingo niko tuvyitwa barundi nuko iyo notanga kakarorero ku mucuzi iyo umucuzi ariko aracura ugafata ugashira wewe nk'icuma umucuzi atazi gucura ico cuma gicura nabi canke umucuzi ariko ariga ico cuma gicura nabi yes kuko ntabazi kuvumbika neza uza gusanga yagihaye forme utashaka ariko iyo icuma cawe ugihaye umucuzi we arakigucurira neza hanyuma kaguha nambushaka imbugita kaguha imbugita nambushaka umuhoro kaguha umuhoro jewe ikintu novuga umucuzi wa mbere dufise ni Yesu uri kuraraba mu ndirimbo zo guhimbaza ico twitwa beshi kantike indirimbo ya 38 igitero ca gatanu niho yaririmbye avuga ujya muri ririmvyi ngo mvugutira kandi uncure inkamba zimvemo yariko arameneka imbere y'Imana rero twege nanje nasanze abantu bako badukurikirana twihe Yesu aducure kuko Yesu niwe mucuzi mwiza abandi bose ni abacuzi babi ujya mu copain ujya mu copine numucuzi mubi ariko maze guha umubiri wawe Yesu arawucura neza akawucura ntuzanye Paulo mu gitabo c'Abikorinto ba mbere igice n'icicenda 27 Paulo amaze guhinduka atacitwa Sauli yavuze ngo ndwanya umubiri wanje nkawugira umuja ku bwa Kristo mu yandi majambo umaze kugwanya umubiri wawe vyose birahinduka vyose bigahera hanyuma Kristo agashikara akagucura vyose ukaba amahoro nuko novuga abako baradukurikirana Imana hezagire cyane mutange imibiri yanyu ibi bimaze bihimbara Imana hanyuma abacure Yesu byose bizohinduka naje ariko arancura no munsi ashikara kuncura kandi niwe yancuze twizera ko Jesus our Jesus yatwumvise Yesu washoye yatwumvise amucure nipro nanje ncure agucure nawe uriko radukurikira ndakwipfurije kugira ibihe vyiza guhora mu mwami kwa mutunganye imbere y'Imana n'abantu ndakwipfurije kugira aho bawubahwe utunganirwe mu vyawe no mu bawe nanje nka Sisiti promoter kandi ndakubwira ati ciao duhurire muri commentaire hasi Sunny Stars